Akamo k'umuhari n'amahoro. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi yo gufata ku nguvu abakenyezi mu bihe by'intambara, wamuhimbazwa ku wa 19 Ruheshi, umuhari n'amahoro wibutsa ko ivyo vyaha bigwiriye mu Burundi naho bisa nk'uko igihugu nta ntambara kirimo. Kubw'umuhari n'amahoro, ayo mabi yagiye arakogwa mu bihe bitandukanye vy'indyane zagiye ziraba mu Burundi, cane cane inyuma y'itegwa ry'amakambi ya gisirikare yo mu gisagara ca Bujumbura muri Kigarama umwaka wa 2015. Abakenyezi benshi n'abigeme b'imiyabaga barafashwe ku nguvu, bakorerwa n'ayandi mabi atandukanye afatiye ku gitsina. Benshi muri bo babikorerwa imbere y'imiryango yabo. Ayo mabi yasize abigeme n'abakenyezi mu gahinda kanini, haba ku mubiri eka no ku mutima. Bamwe muri bo barashoboye guhunga, abandi babayeho mu gahinda bigunze ku gutinya ko bokumirwa mu kibano, eka mbere no kugirirwa nabi mu gihe botunga urutoki ababibakoreye. Umuhari n'amahoro ukaba warashoboye kumviriza inyuma y'igihe ivyo bibaye bamwe muri abo bigeme n'abakenyezi bakorewe ayo mabi, ariko kugeza n'ubu hakaba hakiriho abatashoboye kumvirizwa canke ngo baronke ubufasha bwo kwivuza ibikomere vyo ku mutima no ku mubiri kubera yuko bakibihisha. Umuhari n'amahoro uremeza ko ayo mabi uyu musi abandanya kogwa mu Burundi, naho amajambo yo ashikirizwa n'abategetsi yerekana ko vyose vyerade igihugu kiri mu mahoro. Umuhari n'amahoro ukaba wiyamiriza ikoreshwa ry'amabi nk'ayo mu gutera ubwoba uwo ari we wese yozana iciyumviro kidahuye n'ico ubutegetsi bwifuza canke ibindi vyiyumviro vyose bitari ivy'umugambwe uri ku butegetsi. Muri n'amahoro ibitigiri vyashizwe ahabona vy'abakorewe ayo mabi, abakenyezi n'abigeme 91 nibo bashoboye kumenyekana, harimwo abana bato n'imiyabaga mu gice c'amezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2026. Inamahoro ikabinegura ingene ivyo vyose biba ata matohoza yigeraba kugira abavyagirizwa bakubitwa intahe mu gahanga. Ni mu gihe benshi mu batungwa agatoki hari bamwe mu bajejwe umutekano, abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bijejwe iperereza na bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure. Umuhari inamahoro kandi uriyamiriza ingene abakorewe ayo mabi badakingirwa, eka mbere ntibashobore no kuronka ubutungane ataho bwegamiye bushobora kubatunganiriza. Kubera ivyo vyose, umuhari n'amahoro uhamagarira leta y'u Burundi kwemanga kwayo mabi akogwa mu gihugu, batanguza amatohoza yigenga, bakingire abakorewe ayo mabi, eka mbere nabo bose baharanira agateka kazina muntu, bongere bubahirize ubwigenge bw'ubutungane. Umuhari n'amahoro usaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika hamwe n'umuryango w'ibihugu vya Burayi kugumiza ijisho ku bategetsi b'u Burundi, gushigikira amashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu bafata mu mugongo abakorewe ayo mabi, no gufasha kugira abakoze ayo mabi bakurikiranwe n'amasentare mpuzamakungu kugira ngo ico caha co gufata ku nguvu kiranduranwe n'imizi. Mu guheraheza, umuhari n'amahoro uhamagarira amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'ibimenyesha makuru
kubandanya igikorwa co gutororokanya amabi yose akorwa mu guhuramira ababa bayakorewe, bashobore gufashwa mu kuvuzwa ibikomere vyo ku mubiri n'ivyo ku mutima. Umuhari n'amahoro wongeye kwiyemeza kuzokwama utera akamo kugira abakora ayo mabi bakurikiranwe, abayakorewe nabo bashobore gufashwa no gushigikirwa, na cane cane baronswe ubutungane.